Yesu ashimwe, Imana ishimwe cyane, ni Madame Germaine nk'uko mubibona. Hanyuma uyu munsi nkabanje ngo tuganire kuri suje ivuga mbe twokwifata gute iyo hari imishwano mu rugo. Amen. Mwegere hano tuyage, mwumvisha amatwi y'umutima, ibibubaka mubifate nka nkama, mubishire no mu buzima bwanyu. Amen. Ku batanzi nitwa Bihorubusa Germaine, nkaba nubatse mfise abana 3 n'umugabo, nkaba mba muri Canada. Amen. Hama nkaba nikorera utwanje muri Canada. Uyu munsi rero tuje kuyaga turabe ingene twokwifata iyo mu rugo umugabo n'umugore hariho imishwano, hariho ibyo badahurizako. Amen. Ikintu ca mbere nshaka kuvuga kuri ino suje, hariho ukuntu umugore wese afise tendance iyo hariho ikintu adahurijeko n'umugabo, ni kote vraiment y'abagore, kuko nibaza ko abagabo benshi batakunda kuvuga nyene ngo bagende baravuga ibyo mu rugo. Iyo ngese ifise twebwe abagore. Amen. Rero hariho nk'ikintu mutahurijeko n'umugabo, ukaca usanga ugifise mama wawe uciye uhamagara mama bimeze gutya bimeze gutya. Amen. Hama ukaca usanga nk'iyo hari ikintu mutahurijeko n'umugabo canke hariho imishwano kanaka, ukaca usanga ikosa rya mbere, ikosa ribi nkunda kubuza abantu gukora, ukaca usanga uhamagaye umugenzi canke uhamagaye ugiye mu bagenzi bya bikundi by'abagore, ibyo tuzobishikako, ukaca ugenda ugatwara ibibazo byawe byo mu rugo muri ibyo bikundi. Amen. Ibyo rero akenshi biratuma urugo rusambuka, kandi jewe uko ndabibona, ibibazo mu rugo iyo tuvyitwayemwo neza bituma urugo rukomera. Amen. Ariko ibibazo mu rugo iyo vyitwayemwo nabi bituma urugo rusambuka. Murumva ingene ibyo bintu bihushanye ari bibiri. Ikindi kintu kinini mfitiye ubuhamya nuko imisi yose haza ibibazo mu rugo ari uko urugo rugiye muri test yo kugera ku rundi rugezo rw'urukundo no gukomera. Ariko iyo abantu bari mu bibazo ntibavyifatemwo nabi, urukundo ruratituka, hakabaho no gusambura. Amen. Hama urugo rwubaka n'Imana. Icambere, urugo rudacingiye kuri Kristo, urugo rurimwo umugore adasenga, nta bwenge, nta kintu na kimwe gishoboka. Uko niko mbona ibintu. Urugo ni ukubaha, urugo ni ukwihangana, urukundo rwogo niryo shingiro. Amen. Rero muri ico gihe c'ibibazo bamwe barakomera, abandi bagasambuka, bakanagira divorce. Ni gute rero mu rugo twogira ibibazo ariko ivyo bibazo bigasiga bidukomeje? Ubuzima butarimwo ibibazo nibaza ko butuba buryoshe kuko sinzi insiguro bwoba bufise. Nico gituma no kw'ishure kugira ngo ushika ahandi hantu uwunguruzwe mu buzima bwose, kugira ugere ku bintu bikomeye uraca mu bibazo, kugira uvyare uratwara inda, ukagira igise ukavyara, kugira ube docteur canke uronke impamyabushobozi iyo ariyo yose uriga ukarara amajoro, bakakubaza ibibazo bikakumena umutwe, hama ubitoye ukunguruzwa ukaronka impamyabushobozi. Rero muri buno buzima ibibazo ni ibintu, ni ikiraro kikujabukana kigushikana hariya. Iyo umaze gutahura ibibazo nk'uko
nta kibazo na kimwe kizoza kigutera ubwoba. Ikibazo kije ubwo nyene uzocuba resilient, uvuge ati Mana mu bwenge, Mana mpa gushika iyo ushaka kunshikana. Imana icibikora. Nico gituma ndababwira ati umugore adasenga ntashobora kubaka urugo. Rero kenshi uzosanga abagore bariko baraguhanura. Abamama bacu baragira impuhwe nyinshi. Umuvyeyi wese, nanje ndi umuvyeyi, nawe uri umuvyeyi, wumvise ko umwana wawe atamerewe neza, urumva ntushobora kureka kumushigikira. Urumva uriko uramushigikira naho urumva ni vya bindi nyene. Amen. Ariko le minimum, ufise umuvyeyi wumva uremerewe, womuganiriza. Amen. Hariho igihe uba ufise umuntu uzi neza ko ari umuntu akunda Imana, yubaha Imana, yubatse urugo rurimwo akanovera, urashobora kumva ati ibi bibazo birandemereye, nyabuna reka mbaze uyu mucuti ko mbona wewe vyoba bimeze neza. Hanyuma icyangenzi mu buzima, saba ubwenge, kuko guhanuza ni vyiza, ariko nawe gira ko kantu k'ubwenge kaguhanura kandi kakaguhanura neza. Reka ndababwira ikintu kimwe, nigeze kuba mfise challenge ico gihe twumva dushaka kugura umuduga, ariko tukaba tutaragura inzu. Numva mfise challenge ikomeye, cambaza umuntu mukuru kandi w'umuvyeyi. Ndamubaza ati twebwe dufise ikibazo, dukeneye kugura inzu ariko umuduga nawe turawukeneye, kuko udafise umuduga muri bino bihugu biba ari ingorane, kuko ahantu hose ugenda uri deplasa kandi umuduga ugumupfa, kuko twari tumaze kugira experience y'umuduga wagumupfa ukadutwara amafaranga. Cangira rero ko kuntu ko guhanuza uyo muntu umuvyeyi kandi umuvyeyi ageze kure mu bintu vy'iterambere. Amaca arambwira ati, ndamubwira ati tuguze umuduga tuzoshye tumara imyaka 5 tudashoboye kugura inzu. Ati ariko umuduga turawukeneye, ariko tutaguze umuduga turashobora kuca turonka n'uburenganzira, dufise amahera yo kugura, yo gushirako ku nzu, turashobora kugura inzu atantambamye. Aca mpanura ngo urazi ngo inzu ngo ni big deal, ngo nimugura umuduga. Uravyumva? Ariko ubwenge bwanje bwaciye bumbwira ati yamara uyu muntu naho umuhanuje aguhanuye nabi. Rero si impanuro zose dutegerezwa kugenda gusaba ngo tuje tugirako. Cyane cyane saba impanuro, kuko nta mutwe umwe ntiwigira, ariko nawe uba ufise akugenderako. Amen. Rero guhanuza umuvyeyi ni vyiza, ariko nawe menya nimba umuvyeyi aguhanuye nabi cyangwa aguhanuye neza, kuko birashika nawe akaguhanura nabi. Amen. Umuvyeyi adahanura nabi ni Kristo Yesu wenyene. Ari nico gituma mpamagarira abantu bose bubatse ngo kumwiyegekako, kuko niwe mwubatsi mwiza. Amen. Hanyuma ikindi cya kabiri, guhanuza umugenzi, abagenzi, ibikundi, abo bantu ubu nyene wumva yuko ari abagenzi biraho atakarorero ubabonamwo, ntabwo ari byiza, kuko abo bazogusamburira kenshi. Abo bazotuma urugo rwawe rusambuka, kuko kenshi niba abandi baca bakubwira ati nibikunda mwereke yuko wowe utari kiyozo, mwereke yuko wowe genda umurabisha amaso, niyatihana, niyatagusaba pardon, numuvugishe, umureke. Urumva? Donc bakaca bakwereka yuko ikintu coba wokoresha ca mbere yuko ari donc silence canke ari ukutavugana. Mureke, muha umwanya, nihanura mureke. Urumva? Rero hariho n'abandi bagenzi baca kubwira ngo ntuteke, ngo ntunateke, ngo ureke guteka, ngo ureke ibintu byose wamukorera ngo ugeza naho ngo yihanura. Ariko suko vyategerezwa kumera, suko vyategerezwa kumera na gato. Iyo rero hagiyemo ico kintu ca silence mu rugo, harabaho detachement ame, harabaho ugutandukana kw'imitima. Amen. Cane cane iyo bimaze umwanya munini. Ni vyiza kureka kuvugisha umuntu afise ishavu rigurumana, ukamuhereza iminsi 2 mukavugana ibikenewe. Ntugende kumubaza kuri ico kibazo ubone yuko kimubangamiye, ukamuha umwanya akabanza kwanza iryo shavu rikabanza
rikiyungurura rikaja hasi, kuko twese turabizi ibintu bikiba, ibintu ukibyumva, ibintu uba wumva ishavu riri hejuru. Rero ugiye kuca ufatira aho nyene, akenshi usanga bibaye nabi. Niho hahandi usanga abantu babana mu ngo, ugasanga ngo baragwanye, ngo baragwana. Mana uhoraho, Imana idufashe kandi Imana twubakire ingo. Ni ukuri ibintu byo gutukana, ibintu byo kugwana, ibintu bya brutalite, ibyo bintu ntibyari bikwiye kuba mu rugo rw'abantu bakuze barezwe. Amen. Rero ni igiki cyo dufasha igihe twashwanye tukumva ni ukuri imitima yacu irababaye. Umutima wanje urababaye kubera numvise ikintu ku mugabo, canke hari ikintu umugabo yankoreye kitari ciza, numva nta gishimwe. None ni gute iyo conflit yohera mu mahoro? Amen. Icambere coco, ibintu byose bitubangamiye, ibintu byose bitameze neza mu rugo, twarahamagawe n'Imana. Genda imbere y'Imana uvuge ati Imana, wa muntu wampaye, wa muhamagaro wanshiramwo, wa muntu wampaye, bimeze uko, bimeze uko, bimeze uko. Ushobora kunyumva nk'umusazi, ariko umugore yubaka urugo rwiza ni umugore amenya gutura ibibazo byiwe Yesu, Imana. Amen. Muri uko kugenda muri iryo shavu ukitura Imana, Imana iri gukora ku bitugu avuga ati ceceka. Imana ikubwira nti yamara bimeze uko, bimeze uko. Ibyo ndiko ndabibabwira si uko mba nshaka kuvuga, ni uko ari ibintu byabaye mu buzima bwanje. Ahanini ngaha nzovuga ibyinshi n'intahe, kandi sinari kuba ndi ngaha kuko numva umenga buri muntu wese yo kwimenya, ariko ndi hano kubwijwi ryangobereye rimbwira ati yamara urafite ibyo utanga. Amen. Rero hanuza Imana. Muri uyo mwanya uriko urahanuza Imana, Imana izokubwira ikibereye utegerezwa gukora. Amen. Niyo utokumva ijwi ry'Imana, hariho ukuntu iyo ubanje gusenga Imana ifatisha ishavu ryawe rikaja hasi, ukumva uratuje, ukumva amahoro. Amen. Akenshi nkunda kubwira abantu, kubera iki murondera amahoro mu bana, kubera iki murondera amahoro muri uwo mugabo wawe, kubera ko urondera amahoro muri uwo mugabo wawe, erega uwo mugabo wawe nawe nta mahoro agira. Amen. Muri ino si amahoro nta muntu ayafise atari ayo dushobora gukura kuri Kristo Yesu wenyine. Abantu bakomereka, abantu bubaka ingo nabi kubera iki? Akeneye amahoro ku muntu, ariko niwe yasaba Kristo, Kristo ya transmeta muri wa muntu nawe ayagura. Kuko nawe utishigikije Kristo, hariho abantu bakunda kumbwira ngo none gasherme ngo wamuryohewe 24 nta musi ushavura. Cewe ndashavura, ariko nta muntu yoba hadashavura, ariko Kristo amahoro ampa arandengera, arenga afuka rya bibazo, afuka rya shavu, afuka ibintu byose, kubera mfise amahoro adashingiye ku kintu na kimwe ava kuri Kristo Yesu. Ayo niyo nakiri aba muri jewe. Ibanga niryo. Abantu bose mwakunda kumbaza ngo mbega ngo wamana amahoro, wamuryohe, amahoro yanje sindayavoma mu kintu na kimwe, sindayavoma ku mugabo, sindayavoma ku mahera, sindayavoma mu nzu nziza, sindayavoma mu kazi, ndayavoma kuri Kristo Yesu. Amen. Niyo mahoro ahoraho. Rero nshuti zanje, iyo muri ibyo bihe byo gushwana, icyo baciza no gusenga iyo Mana niyo iheze ikaguhereza plan B, icyo utegerezwa gukora. Amen. Ariko hagati aho biba byiza niyo wowe ufise iryo shavu ubanje kwihereza umwanya, akenshi umunsi umwe, iminsi ibiri irakwiye, hanyuma ukegera uyo muntu mu ndero, ni ukuvuga mu kubaha, ukamubaza ibi bintu ko ari ikibazo bimeze bite. Amen. Akenshi iyo ugiye mu bugwaneza, akenshi iyo ugiye mu kubaha, akenshi iyo ugiye mu ishusho rya tuvugane, apana ngo dushwane, umuntu arakumva, hanyuma mukabiganiraho. Mumaze kubiganiraho muratora inyishu. Amen. Uwakojeje